Shalom bakunzi, ndanezerewe kuko tugarutse muri Gospel Mind. Mu bisanzwe, imbuto itanga ubuzima iyo yabanje gupfa. Ntihashobora kubaho umwimbu iyo atari urubuto rwahisemo guheba ubuzima bwabo. Principe iba nimbura ivuga ko hadashobora kubaho ubuzima hatabanje urupfu. Par exemple, ab'ishingiro rya mbere bahisemo gupfa kugira ngo agakiza kadushikire. Ariko rero, ntushobora kwitegurira gupfa mu buryo bw'umubiri mu gihe utabanje gupfa mu buryo bw'impwemu. Hategerezwa kubaho urugezo rwo guhindura ubusa uno mubiri ufatika. Mbega mwene data, uriteguye guheba ibigufitiye agaciro ku bwa Kristo? Ubwami bw'Imana ntabwo bushobora kubangikanywa na kimwe. Yesu agereranya ubwami bw'Imana n'umutunzi yubuye itongo ririmwo inzahabu maze bimutera gushora ivyo yari afise vyose kugira ngo agure iryo tongo. Icaha agaciro itongo n'ubwari bunini bwaryo, ahubwo ni inzahabu zari zinyegejwemo. Umutunzi yari yiteguye kugurisha vyose kugira ngo aryabire. Bisigura ko hagati y'ikintu c'agaciro hamwe n'ubwami bw'Imana utegerezwa kurekura kimwe kugira ngo wabire ikindi kimwe. Ubwami bw'Imana bukeneye abapfuye kuri bwo. Muri Abigalatiya igice ca 2 ku murongo 20a havuga ngo nambanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara si jewe nkiriho, ni Kristo ariho muri jewe. Kuri aka karongo Pawulo yaratabura ko yacitse urubuto rwapfuye Kristo yari yiteguye gukoresha kugira ngo abandi baronke ubuzima busesekaye. Dutabure ko tutakiriho, deja twaramaze gupfa. Eheraba rero, ubu ni Kristo ahajisa ku buzima bwacu kudukoresha ivyo ashaka. Mu vyo ashaka nuko gakiza gashikira bose mu buryo bwose. Uko niko bita ukugwira kw'imbuto ariyo twebwe. Mbega woba uri imbuto yiteguye gupfa ku bw'abandi? Nari gusaba like n'amakomantere, ariko cane ndagusaba usangize abandi no Gospel Mind. Mwarahezagiwe.